Ndasubiye kubaramutsa bene data muracari kumwe na Françoise Habonayo. Nsubiye gushimira Imana kandi kuko isubiye kunyemerera kugira ngo tusubire kuganira kuri iri jambo. Turacari kuri rya jambo rero twari duhejeje igice ca mbere, jambo rivuga kuri Ananiya na Safira, rivuga ngo si abantu uhenze ngo ariko ni Imana uhenze. Twabisomye mu gitabo c'Ivyakozwe n'intumwa igice ca 5 ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 4. Bene data, iyi nkuru ya Ananiya na Safira twarayibonye, ariko ubu tugira tubandanye igice cayo ca kabiri. Reka dusubire dusenge. Urakoze Mana data wa twese, ngushimiye kuko unyemereye kongera kugaruka hano kuganira na bene data. Urakoze kubwira ijambo mpwemu yera arisobanure rwose kurusha uko nobivuga. Mwami ndiko ndavuga numve inspiration ivi wawe, unshoboze Mana yera, untegekere ibyo mvuga, kandi umuntu wese anyumva Mwami Yesu afashwe nawe uzobukoze. Ni mu izina ryawe ryera Yesu ndabisabye, amen. Haleluya. Twasomye mu gice ca mbere duhejeje gusoma hariya Vyakozwe n'intumwa igice ca 5 ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 4, aho Ananiya na Safira badandaje itongo hanyuma bakaja gutanga bagatanga igice c'ikiguzi c'iryo tongo. Baba barabeshe kuko mu bisanzwe bari gutanga yose yavuye muri ico kiguzi. Imana ishimwe. Rero icaha none kiri hehe? Mbese umurongo wa 4 wavuze ngo ukirifise ngo ntiryari iryawe, ngo kandi umaze kurigurisha ikiguzi caryo ntuba waragikoresheje uko ugomba. Mu by'ukuri biboneka yuko bari bafise uburenganzira bwo gukoresha amafaranga yabyo y'ico kiguzi c'itongo ryabyo uko bashaka. Ariko baramutse rero berekanye yuko babizanye imbere y'intumwa, nuko baba bashaka ko babisangira n'abandi nk'uko byari biri. Dusomye hariya rero mu gice ca 4 hariya ku murongo wa 34 haravuga ngo duhereye ku murongo wa 32 haravuga ngo ubumwe bw'abakristo ba mbere benshi mu bizeye bari bahuje umutima n'inama, kandi nta n'umwe yagwanira ikintu cose atunze ngo niciwe, ariko byose barabisangira. Mwumvise ngo byose barabisangira, niko byari biri. Ngo kandi intumwa zashingira intahe ukuzuka k'umwami Yesu ziri n'ubushobozi bwinshi, kandi ubuntu bw'Imana bwinshi buba kuri bo bose. Imana nihabwa icubahiro. 34 nta mukene yari muri bo, kuko abari bafise amatongo bose canke inzu babigurisha bakazana ibiguzi by'ibyo bagurishije bakabishira imbere y'ibirenge by'intumwa, maze bakabigabanganya abantu umuntu wese uko akenye. Imana nihabwa icubahiro. Urumva rero niko byari biri. Ufise inzu, ufise itongo, aramuza abigurishije yacazana bakagabanganya n'abandi, kuko byafasha umuntu wese uko akenye. Imana ishimwe. Ukeneye niba ari kurihira amashuri umwana baca bamurihira, ukenye namba ari ukenye ico kurya baca bamuha. Numva rero nuko byari bimeze. Ugurishije yacazana bagasangira n'abandi. Imana nihabwa icubahiro. Ariko rero Satani amaze kwinjira muri Ananiya na Safira, baca bafata ivyo bagurishije barabinyegeza. Mwumvise bene data, barabinyegeza. Ubundi nta caha carimwo, ariko nuko uko niko byari biri. Ico kintu caba icaha kinini cane. Imana irabahana
ugiye gusoma hepfo Imana yarabakubise barapfa. Imana dutabare cyane kuko barabeshe bakoze amanyanga. Nsubire mbwire bene data turi kumwe muri uru rugendo ruja mu ijuru, tugende twiyubara, nta caha kinini nta caha gito. Ibi bintu womenga ntawe bari bivye kuko vyari vyabo, ariko kuko bagiye kubiri n'ivyo bumvikanye n'abandi byahindutse icaha. Umve nkubarire inshuti nkunda uri kurankurikira, iyi nkuru twumva ngo niyabaye kera, ariko uyu munsi iwacu naho bimeze bite? Ndasabye wongere ugarukane ubwenge inshuti yanje, urabe kubikuraba ndabe kubindaba uyu munsi, kuko icyo bahowe nuko baciye kubiri n'ivyo bumvikanye. Bari bumvikanye yuko basangira ugurishije akacazana bose bagasangira bakamarana ubukene. N'uyu munsi hariho ibyo dusangira na twebwe ab'uyu munsi, turavugana tugasangira tukavuga tuti umve dufise umugambi uyu, nimuze rero tubikore gutya na gutya, tukavyumvikana. Inshuti yanje umve nkubarire, umve nkubwire, burya kumvikana gusezerana n'umuntu n'ikintu, mugasezerana mukavyumvikana, muba musinya imbere y'Imana, muba muri imbere y'Imana. Nutabikora kumbura urya muntu ntazogushwanira, kumbura azobabara kuko utakurikije nkuko mwabivuganye. Ariko ka gatima Satani akubarira rero, uyu Satani yahenze Ananiya na Safira niwe ahora aza akatwongorera ngo reka ngo bijya bintu je ntavyo njamwo, ukabivugira mu mutima ngo ntavyo njamwo, ariko kuvamwo ntuvemwo. Murandabibona mu magroupe mwemeranije muti okay tuzohora dufasha abanaka n'abanaka, tuzobigenza gutya na gutya, mukavyemera twese tukavyemera. Ariko hageze kubishitsa Satani agaca akakubwira mu mutima ngo reka shareka ngo ntayo nifitiye, ngo bajya ni bari babikora. Ka kantu kongorera Safira na Ananiya kajya nyene kabicishije niko kariko karatwica n'uyu munsi na twebwe. Aho kuvugisha ukuri uti jewe ibi bintu navyo nshobore ntavyo nzokora, umuntu agahora akemeza ko azobikora ariko ntabikore. Mwene data wihane, nutihana ico caha kizogutangira imbere y'Imana. Erega Ananiya na Safira nta kindi bahowe guca kubiri n'ivyo basezeranye. Na twebwe nuko amasezerano tugenda dusezerana twige kuyashitsa, kuko iyo uri umuntu w'Imana uri mu Kristo ubu yasezeraniye imbere y'Imana. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ijambo ryanyu ribe ego canke ribe oya. Nukuvuga ngo wemeye ikintu wacemeye, wagihakanye. Ibi muhemu yari ariko arabisobanura muri iki gihe cacu kugira ngo natwe turabe ibituraba. Kumbura twebwe muri iki gihe cacu nta muntu yovuga ngo ugurisha itongo uhezuze urisangire n'abandi mutabisangiye, canke ngo ugurisha inzu yawe gucuzana ngo mwese mubigabure, oya. Ariko bivana mu byo bumvikanye, aha ngo nta ngo bose basangira ivyabo. Dusomye hariya mu Vyakozwe n'Intumwa igice ca 2 ku murongo wa 44 havuga ngo abizeye bose baba hamwe basangira ivyabo vyose. Ngo ku murongo wa 45 amatongo yabo n'ibintu vyabo barabigurisha bakabigabanganya bose bakurikije ukuntu umuntu wese akenye. Haleluya! Urumva niko vyari biri, ariko bo baca iruhande, baba bacumuye kuri mpwemu yera. Inshuti yanje mugenzi, kwari ukwibukanya kugira ngo dufashanye, dukeburane, twige kwihana, twige gusenga, twige kugenda neza mu nzira y'Imana. Ubu Kristo ni ukubaho ku muntu, ni imibereho y'abantu. Tugende turi abantu b'imvugakuri, tugende turi abantu
tuvugisha ukuri ko mu mutima, uko tuvyumva mu mutima bariko tubivuga no ku munwa. Ikintu wumva utagishimye ubivuga uti jewe aha hantu ntibikunda, kandi wobugize neza kuko niko kuri. Imana nihabwa icubahiro. Ariko uyu Satani yongoreye Safira na Ananiya niwe yamatwongorera n'uyu munsi. Nama ndabibona nkavyibona ko jewe kandi nawe aho ubaye urabibona mu bugingo bwawe urabibona. Satani arongorera abantu akavuga ati reka ati aya ni menshi ni niyo yatanga, aya ni menshi canke eka bikanka kubera Satani. Ariko nagomba dukeburane twongere tuganire mwene data nshuti, ni wasezeranye ikintu n'umuntu ugishitse, ni wemeranye ikintu n'umuntu ugishitse, ni mwavuga muti uyu munsi tugende kuramutsa naka mukemeranye uti ego turaza koko mugende, ni mwavuga muti turahura saa 4 nshuti yanje ubahiriza iyo saha nyene kuko mwabivuze imbere y'Imana. Mwabivuze imbere y'Imana muvuze muti tuzogenda kuwa gatanu, nimwitegura umunsi mugende kuko mwabisezeranye. Mubona bidakunda muvuge muti uwo munsi uratugoye reka tuzogenda uwo munsi. Niko biri. Mwambuze muti uyu munsi n'umunsi w'amasengesho yo kwisonzesha, ntuhavurya kandi mwasezeranye kwisonzesha. Niwajya mwasezeranye kwisonzesha iri jambo riragutsinda ngo se abantu uhenze ariko uhenze Imana kuko iwavyemeye hama ntubikore. Vuga uti jewe ibyo ntabyo nshobora, kandi nubivuga uti ntabyo nshobora ntuzobucumuye kuko wewe mubabaza guharura bisonzesheje we ntuzoburimwo. Imana nishimwe. Muze tube imvugakuri, tube honete, tube imvugakuri, dukore neza nk'abantu bariko baja mu ijuru. Abakristo umuntu abarindire ko asanga ari abantu batabesha, batajyajyana, bavugana ukuri. Ariko Satani wa mwansi rero ryajwi ribiryongoreye inyuma rimwe ririko rirajana abantu benshi muri gihonomo, ribabarira bati eka ntuwivuge ibyo wobivuga, oyaye eka ibyo ntuwivuge, ukabikora ariko ntubivuge. Satani uko niko ariko arajana abantu benshi mwirimbukiro batabizi. Data dutabare, turi mu rugendo ruja mu ijoro, kandi urwo rugendo dusabwa kubimvuga kuri. Ubimvuga kuri mu rugo, ubimvuga kuri ku kazi, ubimvuga kuri aho uri hose. Ugendere mu muco, mbese ugendere mu muco, ugendere mu muco no mube muri kumwe, ugendere mu muco no mube mukorana, ugendere mu muco no mu bana bawe, ugendere mu muco ahantu hose. Imana iturinde amanyanga, Imana iturinde ryajwi ry'inyuma rikubarira ngo gira uku. Satani arabesha abantu akaba ngo n'ubwenge, ngo nukugira ubwenge. Ico ikintu Satani yita ubwenge nabwo n'ubupfu bujana muri gihonomo. Ba Safira yarababesha ati reka wotanga byose, iri tongo ni ryacu, reka dutange igice aba arico bagabanganya, mugabaya nayo tuyigumirize. Bibagira ko barenze kucagezwe basezeranye, bibagira ko barenze kuvyo bumvikanye. Yesu Kristo dutabare. Numvira ijambo rya mbere niniya cane mu bugingo bwanje, mbona ntireka tuganire na bene data, ndababwire ntiyamara nimuze twezwe, nyamara nimuze dukizwe neza, nyamara nimuze duhinduke mu ngeso zacu zose. Imana ishimwe. Muri iyi minsi narinze kandi ku ijambo tusoma mu itanguriro, icaha ca Adamu na Eva. Ingene Imana yahanye Eva mu vyo yamuhanishije kubera icaha bari bakoze. Eva yarahanywe, yavuze ati uzokwamuvyara urushe kubw'iki caha igihano bikwiranye niki, wewe ndaguhanye uzovyara urushe. Imana yaravuze. Ijambo ry'Imana rizima, ijambo ry'Imana ntirihinduka, ijambo ry'Imana ni ijambo ry'Imana nyene. Ati uzokwamuvyara urushe. Nariyumviye none aba kino gihe ko twahuye na Yesu akatubabarira, kubera iki tukivyara turushe?
kubera iki n'igihano twavukiye mu gihano igihano kiza cyaratanzwe icyo gihano tukirimo izina mugore wese azovyara arushe niko bimeze ijuru ryarabitangaje niko biri hanyuma ikindi gihano nasanze ikindi gihano ngo umugore azokwamanira inyota umugabo beneda ntabyo mubona niko bimeze kandi ngo umugabo azomuganza yo mana we navyo nariko mana niko biri umugabo azokuganza iryo ni itegeko ryamvuye ku mana nta n'uwurihindura ntawe uhari naho uyu munsi hoba hariho ngo ukwishira no kwizana kw'abantu ariko itegeko ry'Imana ryamaze gucingwa nuko nyene nuko twiga ijambo ry'Imana turaba tugenzura ingene turiko turagenda umwami adufashe atugirire neza umugabo yaravuze ko azojya arushe abizicuya niko biri nta byizana uriruka rero Yesu nahabwa icubahiro twige kugenda nk'uko ijambo ry'Imana rivuga twige kugendera mu umuco w'Imana Yesu abahezagire inshuti zanje ijambo ry'Imana ritubere icirore twirabiramo ijambo ry'Imana rituberere icirore umuntu wese urabe kuri kuragenda nk'uko ijambo ry'Imana ryavuze tugenda no kubaha tugenda no gutekereza tugenda no kwicisha bugufi kugendera mu kuri agakiza kabonekera mu ngeso agakiza kabonekera mu byo tuvuga agakiza kabonekera ko tugenda twame dusaba imbabazi kandi tuzitanga umuntu adazi gusaba imbabazi uyu muntu byaramugoye uwo muntu atazi gutanga imbabazi uyu muntu byaramugoye mwisi tugenda ducumura kuri aba ducumura kuri bariya abandi baducumurako enda ni wige kuvuga uti mu izina rya Yesu nakaransha mvude ndamubabariye kandi umusengere kandi umubabarire mu mutima wawe uzobohoka pe wige ku mutima wawe ata muntu n'umwe wo kuganira mu mutima wawe twige kubabera twige kugenda nk'abari kwa Gisiyoni data abaha umugisha amen gitandara mwami Yesu amaraso yawe niyo twisabiye utubabarire hahandi hose twagenda nkuko udashaka utubabarire hahandi hose twumviriza amajwi ya Satani utubabarire hahandi hose twagendera mu manyanga mw'izina rya Yesu ndasengeye umuntu wese yumvise ubutumwa gutabara kw'Imana kumushikeko mw'izina rya Yesu Kristo mwami wanje umugirire neza uhezagire mwene data yumvise amajambo amuvure amugire muzima amusomore amugire umugeni wa Kristo ashitse aho twagendeye mu manyanga aho twataye amahandevu aho tutayumviye mu izina rya Yesu tubabarire urakoze mana twigishe rero kusha tugenda neza nkuko ugomba mu izina rya Yesu amen Yesu abahezagire mwari kumwe na Françoise Habonayo nomero ya telefone ni ya yindi ni +46 768 0065 46 kandi no shene turiko ni shene Habonayo Imana iduhana umugisha namwe amen.